bikorwa bindi ajejwe, ariko nagira nkubwire yuko abakandida independent turafise ikintu duhuriyeko, n'igituma turaba independent nuko hari ikintu usanga twararondeye mu migambwe ntitukironke tugahitamo kwitwa aba independent. Rero hari ukubahana yaba vyakunda seni ikatwemerera twogize koalisi y'aba independent tugatsinda imigambwe, none itegeko ntiribitwemerera. Nico gituma nkubwiye nti Mukombozi canke nibuza bw'umushinga amateka hari usanga guteye isoni. Sinzi ko murarenga hajya kuri assemblée hariho usanga barafasha amadeni no gutonda hadi basanga biragoye mu n'abashinga amateka. Sinzi ko mwumvise ibibazo bijanye n'ibitoro aho umushinga amateka avuga ati benya kubaha mwe murabusa gatoro twe dutana baguru murature kuraga kare bitaye hakiri kare. Ku kibazo ca gatatu kivuga ati urugamba turimo rujanye n'ivyo ubutunzi, kunagura ubutunzi, mbega nizahe ingingo nyinshi zifatirwa mu n'amashinga amateka, mbega nizahe inkomezi wowe ufise kugira ngo urugamba rw'ubutunzi turimo ushobore kwizera yuko dushobora kubona koyo kweta. Mujere tumenyereye mugiye kwitoza nk'umwendepanda tubafata cyenda bafata nk'umuntu nk'utwara umugambi message yanyu naho muba mwigenga muri kampani. Rero je nagomba kubaza ikibazo uko tumenyereye mu Burundi abaserukira imigambi iyo imigambi yabo yagiye imbere indoto yabo ntishike uca usanga bagira ukuntu bifashe bavuga ati ibi bimeze uko ibi ntibyategerezwa kumera uko ibi ntibyategerezwa kumera uko. Mbega hamwe mwosanga indoto yanyu itagiye mu ngiro ni ukuvuga ntimutsinda amatora kuko ni kwitega byose. Nambe ni aho hari mu Kirundi muraza kumpa no mu Congereza kumbure nibaza ko ntikwirwa ndabaza ikibazo wanange ubye cyane ndabivuge byose ndabishoboye. Murakoze ku bibazo byiza mutubajije. Nta kibazo kiba gito, ikibazo cyose kiba gikeneye inyishu. Rero gerageje kwishura ikibazo ca mbere c'umuhesha amakuru yitwa Oswald yabajije ati uwitoje yigenga twe tubafata nk'abanyamigambwe, kandi turamaze kubona yuko imigambwe abayiserukira iyo amatora atsinzwe baragira inyifato izo mwisi inyifato zo kugumuka. Reka mvuga uko timbega mwebwe nimwatsindwa bizogenda gute. Ntawe uvuka yiteze ubuhomba umuntu w'Imana, ntawe uhaguruka agiye kurima yiteze kutimbura, ariko biranka imvura igwa ugasanga ibyo umuntu yiteze si byaronse. Ariko kandi umurimyi ntarima agatasi gusa ararimira n'impeshi. Rero kenshi turihenda wizeye yuko ikintu ugeneho gitangura no munsi nyene bigaca bikunda. Tugomba kugira umuco n'umugenzo wo kubandanya duhangana n'ibiduhanze. Umuntu ntashobora kwitega yuko iryo rimwe gusa ugiye kwitoza nka je sinabona n'amariziriti kuntasa, ariko ucumbaza ngo nzonanirwa aho yashobora no gutsinda. Ariko ngaruke ku majwi y'abayendepanda ni menshi cyane. Iyo mbaza ico kibazo mbega ry'amajwi witeze kuzoyaronka gute, burya uheje no kuba ico kibazo hari abarundi benshi baciye bavuga ati uyo muntu rero twumva ingene yishura hama turabe yuko ayo majwi tuyamukwiriza. Reka ndakuremeshe ko nzoyaronka, nintayaronka tuzohure muri 2030 nzoba nagarutse kuyarondera kandi nzoronka menshi gusumba yagiye muri 2027. Plan B ndakubwiye ko ari 2030 bidakunze muri 2025 kandi azogenda araduga. Bonjour, je réponds au nom de Jean Codeni. Nitwa Jean Codeni Umukiza,
nduwo muri radio televiziyo y'isanganiro. Ikibazo mfise ni kimwe, yatubwiye imigabo n'imigambi myinshi afise wagiye kwitoza nk'uwigenga. Mugabo muri make iyo tubwira kirundi kaza kungora les principaux axes azokora gusumba izindi. Ico ni kimwe. Kigira kabiri mugenzi wanje yari yabajije ati iyo ugiye kwitoza naho bawigenga tugufata nk'umunyamugambwe ku rubuga mwiyamamaza muzahura n'abandi banyamigambwe uzofisa abanywanyi bawe n'abandi afisa biwabo. Tumenyereye kubona hari abaterana amajambo aya canka yandi ataryoshe kumva surtout muri periode electorale. Mwebwe nk'umuntu agiye kwitoza nk'uwigenga nakahe kamo mutera abanyamigambwe muzohurira ku rubuga ubwa mbere abwa kabiri nakahe kamo mutera abanywanyi banyu muzohurira ku rubuga sur la conduite uko bazokwigenza mu matora murakoze. L'autre question, ikibazo ca kabiri n'uwitwa Jean Claude Yemukiza iradiyo Isanganiro yatubwiye ati batubwiye imigambi mufise ariko n'ivy'abice bikuru bikuru ugomba kudushikanako. Ahanini navuze imvo umwanya umwe navuze imvo nyamukuru zituma nitoza, aho navuze nti intumbero yo kuba umukandida yigenga ishigikiye ku nkingi zitatu nyamukuru. Hariho ukuri no gukorera ku mugaragaro. Hari inkingi ya kabiri gushira imbere inyungu rusangi gusumba inyungu z'utugwi, hamwe no gusabikanya bike dufise mu Burundi tukabisabikanya. Ariko kandi saho gusa narukira, hariho n'iyindi migambi ijanye n'ibisata bitandukanye, ariko na cane igisata c'ubumenyi. Ndagomba abarundi bamenye yuko amatongo dufise arafise ahagarukira, ubutunzi dufise burafise aho bugarukira. Ubutunzi bwonyene buguma buriko buravuka buteje imbere ibihugu biri imbere biteye imbere mu majambere n'ubumenyi, indero. Igihugu nka Dubai abantu bazi ko gifise petrole nyinshi giteje imbere, mugabo no munsi bariko baragira inguvu nyinshi mu bumenyi, barondera abadoktori bakomeye, barondera abahinga bakomeye, kuko barazi ko petrole hariho umunsi izokama nk'uko bimeze iwacu. Si ibintu bihoraho. Mugabo bwa bumenyi butuma biga ubundi bwenge bwo kwiyunguruza bakoresheje umuyagankuba, izuba, amazi, hydrogene n'ibindi. Rero kino gihugu ikintu tugomba gushiramo ingufu nyinshi ni ubumenyi. Abanyeshuri bakiga neza, abigisha bagahembwa neza, amashuri meza agasubira kubakwa. Twebwe twize amashuri afise amalaboratoire, mugabo no munsi ico kintu nibaza ko ari umugani mu bice 80 cyangwa 70% by'amashuri asigaye mu gihugu cy'u Burundi. Rero hariho ibisata by'ubumenyi, ibisata by'uburimyi, ibisata by'ubutungane, imanza ziri mu gihugu murabise ko ari nyinshi cyane. Turibuka ibiharo twahawe na y'ibiciro umukuru w'igihugu agifata ubutegetsi cyangwa gitangura intwaro, ariko no munsi yavuze ko ibice imanza ziri mu butungane zishika 200,000. Nukuvuga ngo usanga imiryango yo mu Burundi ku miryango 10 imiryango ishika kuri 3 cyangwa 5 iri mu manza, batanga amafaranga kugira ngo baje kuburana. Ugasanga bafise itongo niba ari amatongo 2 ariko aragurisha itongo aja kuburana itongo rindi, kubera ko ubutungane butari kuburatunganiriza abarundi nk'uko vyategerezwa kugenda. N'ivyo biri mu byo tugomba gushira imbere. Hari ibisata byinshi cyane, ariko ikintu kimwe twabonye gishobora gutuma Uburundi bwogorora ni ikintu bita ama etage neho, guhamagara abo vyiga mu bisata bitandukanye, mu burimyi, ubworozi cyangwa ibindi bisata, abantu vyiga bagahamagarwa bakavuga imigambi. Urasanga nka jewe nize amategeko ngomba kwigisha abaganga ingene bavura umugwayi. Ivyo bintu ntibishobora guteza imbere Uburundi. Urasanga jewe mu agronome ngomba kuja kwigisha umu electricien ingene batsa itara n'ingene barahura umuyagankuba. Ivyo bintu vyaradindije igihugu cy'u Burundi. Usanga turi mu buzima bwo gutomboza. Rero imigambi irahari, kandi agomba kubamenyesha yuko iyi conference ahanini ihagaze kuvuga imigambi, kuko imigambi ivugwa mu gihe cya kampanye. Twarwabo tubamenyesha tugiye kwitoza, ariko kandi na kino kibazo kiraduhaye amahirwe yo kubabwira bimwe mu byo dushoboye kuzokora,
ariko hari byinshi na cyane cyane bishira umwenegihugu cyangwa umurundi imbere agahabwa ikibanza cya mbere agashikirwa. Ikindi kibazo ni amajambo akoreshwa mu gihe cyo kwiyamamaza, aho usanga abanyepolitike cyangwa abanyamigambwe cyangwa natwe bw'abitoza cyangwa abanywanyi bacu baterana amajambo rimwe na rimwe bagashamirana. Ni ukuri ahari abantu nta muntu sinokubesha ngo ntashe ku mugoroba abo twajanye mu myamamazo uzoca ngenda ndabatahanye muhira hama ndababuze kugira inyifato zimwe zimwe. Ariko ico duhamagarira abarundi twese, amaraso yasesetse, urwango ruri mu Barundi, ishari n'inzigo biri mu Barundi cyangwa ibyabayeho byaratweretse yuko ata ntambuko n'imwe dushobora gutera ngo dushike ku iterambere rirama hatabaye ugusoneranira, ukubahana, gusonera ikiremwa muntu n'uwo mudahuje ivyiyumviro. Erega abagwana ntibajya usanga ari bato bato, nayo bajya bakuru usanga bahurira mu tubari bagasangira, bahurira mu ndege bakicarana ku ntebe imwe, bahurira i Burayi bagasangira akayi bikagenda neza. Rero n'abarundi babigira ingifato yuko kuba udahuje ivyiyumviro mu vya politike bidasigura yuko muca mushamirana, kuko umwe apfuye wowe ubuhomvye umukiriya cyangwa ubuhomvye wo gufasha ejo mu gihe nawe wogira ikibazo. Burya ntawe umenya iyo ahurira n'uwundi muntu, twese turakeneraniye, twese turi magiriranire. Ikindi kibazo ca nyuma, murakoze. Nitwa Egide Nkuringoma, nkorera Radio Izere FM yo mu Rumonge. Mfise ikibazo kimwe, mwadushikirije icatumye mufata ingingo yo kwitoza nk'umushingamateka yigenga. Nagomba ndababaze, muri iki gihe hasigaye amezi abiri kugira ngo amatora atangure, mu gihe hibonekeza ikinege bitoro, mwiteguye gute guhangana n'ico kibazo kugira ngo muzoshikire? Murakoze cyane. Egide Izere FM yavuze ati hasigaye amezi abiri kugira ngo amatora abe. Mbega ikibazo c'igitoro mubona bizogenda gute? Byoza ko ari makenga, ari mu bintu vya mbere twabajije umukuru wa Seni, nawe atubera umwana mwiza, tubwira ati mu vyo njeje ivyo ntibirimwo, murabaza muri leta. Ati umushikiranganji w'intwaro yo hagati yaratanze icizere. Nababwiye muri discours uje gusoma yuko nyiricubahiro umukuru w'igihugu yaduhaye umubonano, naho nyene twarabaye ico kibazo. Ico tuzi nuko bose bagiye batanga umwizero, hanyuma kandi icyo tuzi nuko kampanye izokorwa. Aho tuzoshikana intege hazoba ari aho nyene. Uno munsi twaje hano muri Susedini, ejo tuba turi kuri garden, ariko ndakubwiye yuko abarundi ibibazo birahaba, ukababara, ivunja rikagufata, inkwa rikagutera, ariko abarundi tugomba kwiga guhangana n'ibihe bigoye. Amatora ageze hazoba hari ibibazo, ariko tuzobitorera inyishu. Kubijanye n'ibyo twe twoshobora nk'abigenga, tuzobana twitura leta, kuko leta ari umuvyeyi. Ivyo batwemeye ntihagira twara bidakunze muri aya mezi abiri asigaye, tuzobitura bazodufasha turonke inyishu, kuko leta ifise amikoro menshi gusumba twebwe nk'abigenga. Murakoze cyane. Nitwa Irakoze Simo, kuva muri magazine Eriko Nyange. Nashaka ikibazo tubiri. Ikibazo cya mbere, ubu muradukeneye cyane rwose muri aya mezi atatu, ariko natwe turabakeneye mu yindi myaka itanu tukabatora. Uku mudukeneye cyane kenshi usanga bitangana n'uko namwe tuzobakeneye cyane. Nibonye ko umusizi wo mu Rwanda cyangwa ibyo mwakoze, nanjye mwakurikirana ivyigwa bijyanye no kubonera Imana. Mutwemerera gute cyane, muzavuza gute cyangwa muzavuganira gute ku buryo muri kumuvuga bize bihure neza atana kimwe kivuye ko
n'ibyo muzokora mu myaka 5. Ikibazo kigira kabiri, dufise ibintu byo gutunza mu gihugu kandi dutegerezwa kurwana kandi tugatsinda. Niyo mashinga mategeko niyo ngingo nyinshi z'igihugu zifatirwa. Mwebwe n'ibyo mufise ibangiririye cyane ingamba izahe zikomeye kugira ngo intambara y'ubutunzi dufise tuze tumugireko bivuye mu nguvu zanyu no ku ijambo ryanyu no ku rwanda. Dufise intambara y'ubutunzi mu gihugu. Hari ikindi bavuze nk'uwizera ngo ni gute uhuza. Hari ikibazo bavuze cya mbere kivuga yuko muri aya mezi 3 turabakeneye muga mwaye mudukeneye nakiri imbere 5 ati muga kenshi usanga bidasa twebwe tuzimangana mukatuburiyo twagiye. Hari ikindi bavuze ngo nk'uwizera mu pastori hakana washizemo ikibazo n'uwizera kandi abantu bizera bavuga ukuri kandi bakunda ukuri kandi bahagararira ukuri. Muzavuza ibyo mwemeje gute hamwe n'ibikorwa musanzwe mwemera munahagarariye. Kuba bindi ajejwe ariko nagira nkubwire yuko abakandida independent turafise ikintu duhuriye ko n'igituma turaba independent nuko hari ikintu usanga twararondeye mu migambwe ntitukironke tugahitamo kwitwa aba independent. Rero hari ukubahana yaba byakunda seni ikatwemerera twogeze ko arisi yaba independent tugatsinda imigambwe. None itegeko ntiri bitwemerera nico gituma nkubwiye nti Mukombozi atowe akarengana noba ndose umugenzi mu n'amashinga amateka. Jewe ntowe karengana noba ndose umugenzi mu n'amashinga amateka. Niko tugomba kubaka kino gihugu. Abakozi ba leta ibibanza bijanwa indongozi bike cyane ku miliyoni 13. Ariko ni mufise y'umugenzi akaba ari umugenzi ubufise amahirwe ko nawe uzoshikirwa. Rero tugomba kugumana ubwo bucuti Mukombozi n'umugenzi cyane. Sinzi ko hari umu independent baje ngaha wundi natanze ubutumire kuri bamwe muri bo muga benshi bafatiye uyu munsi wa 5 ntubaborohereje ariko nagiye aca ndamukwereka hari ndamuzane ngaha nanje ndamuhe yambi mwereke yuko aba independent dufishe dutandukaniye ko n'imigambwe. Nico gituma duhamagariye abarundi kuzoduha amahirwe yo kutwumviriza ndetse no kudutora kuko imigambwe ibifise zigendera ko yamyiriko ariko twebwe natwe tuba tugomba ko ati tuzana ikintu gishaje. Mugabo ugasanga nk'ubu itegeko rigenga amatora ridusaba amajwi. Jewe habe ngiye mu n'amashinga amateka amajwi mantwaye usanga ari menshi sinavugira ngako bw'ivo zuko kampanye itaratangura ariko igararo murazi kubirondera namwe. Rero bisaba ko tugira ingufu nyinshi cyane. Izo ngufu rero zirusaba kuba dufise indangagaciro, ubuntu, ivyiyumviro bifise ingufu bitahuritse abarundi bazokunda bagashobora kuduhunda ayo majwi. Rero nta kosa twokorana cyane cyane kosa ryo kwankana hagati yacu bizoba bibaye urudubi. Rero nizere yuko nashoboye kwishura nkubwira yuko Mukombozi ari umugenzi cyane n'abajya bose 10 n'abangahe turabagenzi dukorera hafi. Twaracizeho naho duhurira tuganirira kugira ngo ntihagire ubura makuru canke wogira ikibazo ngo tubure kugira icyo tumufashije. Rero urumva dufise urunani rw'intamenwa naho batwanye kugira ko warise mu dutsinde imigambwe. Murakoze. Jean Lodi yavuze ikibazo ciwe kivuga ati ubona gute wibona gute umaze gusasa mu n'amashinga amateka ingene bizoba bimeze. Jewe nigishijwe n'abigisha ndamuse umuntu wigisha prefe wacu hari yagire gutyaye ujya twamutazira amakonzi twe twize baje kubika amakonzi bise diratanganyika ntazo gufina byari birimo. Ariko igituma mvuze nigisha ni kubera ko hari umwigisha yigishije muri kaminuza muri psychologie ntangura muri Burundi yatubwiye ngo les honneurs ce sont des charges. Les honneurs ce sont des charges. Burya abategetsi uburemere bwo gutwara igihugu
si ukuzinga amashati ngo baterure ivyuma, ubwo ni ubw'abamanageri. Uburemere bwo gutwara igihugu buri mu mutwe. Sinzi hari abaperezida batwaye akiri muto, mugabe inyuma ya manda imwe imvi zikaba zasesetse. Nagira ngo bweye yuko iyi conference de presse nyine ubona hano najyanye isaha 10 saa 12 nari mbyutse, najyanye amasaha 2. Rero gusasa mu namashinga amateka muri zya ntebe zizunguruka si ubuzima bugarukira. Abamaze gushikayo bagomba kugaruka bakaja kumviriza ababatoye, bakumva nimba igihe watorwa mu ntara watowemo hari hakenewe Rusengo, bari bakeneye amazi ya Regideso, nimba amazi yarabonetse ibibazo vyaraheze, nta bindi vyaje mu nyuma. Rero gutorwa kirya cubahiro bafise n'uburemere bw'amabanga bajejwe. Rero kubwira yuko singiye hariya ngiye gutamba, singiye hariya ngiye kwidagadura, singidagaduro ngiyemo, ahubwo iyo umaze gutorwa biba bikomeye gusumba. Gusa narigeze kuronka turi kumwe n'abagenzi nyine abayindepana, baratubwira bati igituma bajya mutora bashitse hariya baca banyegera, muheza kumutora abaja guhembwa umushahara wa wundi muzi y'Uburundi, hanyuma mwese abamutoye miliyoni 3 canke 2 mugaca mugomba kaza arabashorera muri za miliyoni 2-3 duhembwa. Iyo mvire miliyoni 2 z'abarundi bagutoye ugiye bacorera cyangwa basororera mu miliyoni 3 uhembwa, muhira wotahaniki wobaho gute? Kuko benshi barageze usanga imishahara bafasha amadeni bavuga ngo bubaka akazu aronka akamodoka, usanga bigoye. Rero benshi kubera ko bahora bavuga ati naragutoye bahitamo kunyegera, mugaye muze mu ntere kubanyegera, kandi izeye yuko ntazobagiye kubanyegera, kuko n'ubundi benshi bo dukorana sinahora ndabanyegera, sije kubanyegera no munsi rero uzaba munyizeye ngo ndabaserukire mu bikorwa bisaba ko twaba tubonana tukaganira tukabana hafi na hafi kugira ngo ibibazo abarundi bafise ibiremereye abarundi tubimenyeshe indongozi mu nama nshingamateka muri leta, hanyuma byose bitorega umuti. Hari igihe usanga muri quartier canke mu ntara ipoto y'amatara yarahenutse, ukumva nyumba 10 musitanteri bose bava kuri iryo barabara, mugabo Regideso ikabura uyibwira uti ipoto yahenutse. Ivyo biri mu bintu bito mugabo abatorwa bagomba kwitwararika kugira ngo igihugu gigume gisa neza, abarundi bagume borohewe mu bibazo bitandukanye baba bafise. Ku kibazo ibibazo byabajwe na Simo umunyekomag avuze ati ubu uradukeneye muri aya mezi 3 ariko myaka 5 igiye gukurikira uzaba utadukeneye. Kenshi nkuko yemeje kubivuga nababwiye impamvu usanga bajya guserukira batunyegera, usanga abamutoye babwira bati ducorere duha agacupa muri wa miliyoni yahembwa, yosanga byagoranye. Ariko turagomba gushiraho novuga ngo urundi rubango rushasha rw'abanyapolitike canke abakozi bakorera abene igihugu canke abarundi. Nimba ari umushinga amateka hembwa ari make canke nibuza umushinga amateka hari usanga guteye isoni, sinzi ko murarenga hajya kuri assemblée hariho usanga barafasha amadeni no gutonda hadi basanga biragoye mu n'abashinga amateka. Sinzi ko mwumvise ibibazo bijanye n'ibitoro, aho umushinga amateka avuga ati benya kubaha mwe murabusa gatoro twe dutana baguru murature kuraga kare bitaye hakiri kare. Ushobora yuko ibibazo biri mu Burundi nabo nyeye birabashikira nko bari mu n'amashinga amateka. Ariko icyo twemerera abamenyesha makuru abarundi nuko nabivuze gukorera ku mugaragaro transparency. Ibihari bike Uburundi bufise bingana gute, tubisabikanya gute? Iyo bibonetse byinshi abarundi tubisabikanya gute? Kuko sinoza gusaba ibintu mbona ko udafise, sinoza ko kwitura mbona ndashaka kufasha ikintu na kimwe. Rero ubuzima tugomba kubaka mu Burundi turagomba kuri ico bita niveau de vie. Imishahara ikaduga, imishahara iduzwa na leta, ucumbaza ati mbega amafaranga leta izoyakura hehe? Tugomba guhagurukira amahinguriro yose ya leta akora homba, tumenye igituma homba kandi ivyo badandaza biguma bizimba, umwega nkubu kaduga, isukari kaduga.
ivyo bivyo vyogaruka kuduza imishahara y'abakozi ba leta, hanyuma amafaranga leta iheza abakozi akagaruka gufasha ya mahinguriro igihe imiryango bariko baragura ibintu bagasuma mu masoko, maze ibihinguriye mu Burundi bikaronka abaguzi. Tutarashobora kugira ico bita conjoncture économique iduze, ubuzima bw'umurundi bugahabwa agaciro, umushahara ntube gusa wo gutonda kuri bisi ukabuheze utarariharwaye, utarashobora kuriha amadeni yo kw'ibotike, biracatugoye kandi bisaba inguvu rusangi na cane cane gutunganya neza ivy'igihugu kugira ngo umurundi wese ashobore kuronka na duke muri bimwe igihugu gishobora gushira ku meza, tugasangira ku meza twese. Rero niyo nuvuga ngo muri iyo myaka 5 sinzoguma ndabanyegeye, ariko nzogerageza kubiyegereza nanje gusumba kugira ngo miliyoni yindi 5 ikurikira, kuko rega ndacane muto, nivyanira ku myaka 5 ya mbere, iyindi 5 nzoca nja kubaheye, harimo baguma ndi mu Burundi, ndi muri mwebwe, ndengana mugakoma amashi sindengane mu ntera ivyatsi. Murakoze cane. Ati nk'uwizera ni gute ivyo ugiyemo vy'amabanga ya politike no gusenga ushobora kubihuza bigahura? Ico kibazo ndamaze kucishura kuri mezi imwe mbaje ikibazo, ariko no kubwira yuko no gusenga gukorera Imana harimo gukorera igihugu. Pasitori ni wamenye abakristo barayinzara nyumba ku matara bamenye. Pastori ni wamenye abakristo bagiye birukane mu nzu, chef de quartier tarabamenye na chef de zone. Pasitori ni wamenye umugabo agiye kwahukana n'umugore bataragera muri sentara, akagerageza agasenga kararayo majoro bikanga. Rero zimwe mu mvo zituma umuntu aja kwitoza ni igihe uvuga uti ivyo nkora ndabikorera mu mpome zine z'ishengero mu bakristo bantu turi kumwe, ariko ndashoboye kuba nokora vyinshi, ari hamwe abarundi banyizeye, ngashika hari ingufu nyinshi zo gushobora gushikira abarundi benshi, ngashobora kugira ico mpinduye mu vy'ubuzima n'imibereho yabo ya misi yose. Rero politike burya no mu nzu, serugo atagize politike yosanga kigoyi yinjiye, serugo adafise politike naye na rugo y'umwumvikano yo kubaka urugo usanga rwasambuze. Politike iri hose, gusa rero iyi politike hano mu vy'igihugu tugomba kuyigiramo uruhara twese, abarundi twese, kugira ngo ivyiyumviro vy'iwawe usenga uri umupasitori utari umupasitori, igihe ingingo ziriko zirafatwa mu gihugu navyo nyene bishikwe ko vyiyumvirwemo, abarundi basenga n'abadasenga bahurize ku ngingo ibahuza, ntihazi ingingo zibatandukanya ngo nuko ujya asenga uriya adasenga. Nibaza ko inyishu ntashobora kubitomoye. Ku kibazo ca gatatu kivuga ati urugamba turimo rujanye n'ivyo ubutunzi, kunagura ubutunzi, mbega nizahe ingingo nyinshi zifatirwa mu n'amashinga amateka, mbega nizahe inkomezi wowe ufise kugira ngo urugamba rw'ubutunzi turimo ushobore kwizera yuko dushobora kubona koyokwe canke tukarunesha. Nibaza ni kenshi twaba twibaza igituma, canke twarabonyeje ubundi abashinga amateka babaza bashikiranganje bubahwa, mwese iyo muje ngaha muri ncabwenge, mugabo iyo muje muzana za ngorane nyene, tukababwira za ngorane nyene, mukaduha za nyishu nyene, imyaka 3-5 igahera. Hari umuntu yaciye ambaza ati mbega ibwirizwa shingiro ko rivuga ico bita motion de censure canke motion de défiance, ivyo bintu vyarakozwe mu Burundi. Nibaza yuko ivyo kuduza amaboko gusa ego canke oya, mugume ngo ubaduza kuri ego gusa kuri oya ntibakiduza kuri oya, nibaza ko muri kamere kanje ivyo bitarimo. Sinibaza yuko amaboko yose afise abiri yo kumaduza ego gusa hakabura no kuduza oya. Nzogerageza nodere kumwe tuza kuraduza oya mu gihe numvise yuko ibiri kubaza amateka ari karatorwa adashobora korohereza abene gihugu. Tugomba kuvuga ukuri, ikintu cirabura kikaba cirabura, ntuze mu mpende ngo kirera kandi nawe niko cirabura, hama nguco mbwira ngo namaze kuvuga ko cirabura wowe hora ibisigaye vyemera uko. Nibaza ko mu myaka igiye kuzoza abana bacu hari ibintu bazoraba kuri YouTube bakavuga bati mbega data yari yanyoye kurya munsi ugira ngo ishuri rya gisho mu n'amashinga amateka. Rero je singireka abana baja kuri YouTube
batangure kubaza yuko hari igihe nahora mvanyirwa canke ngacanganikirwa canke nkagenda nanyoye akantu batomenya kari, kuko ivyo turi muno munsi ntibikiri ivy'ibanga. Ubu inama nshingamateka isasa ku mugaragaro, igasasa ku mbuga ngurukanabumenyi, vyose bikaboneka. Rero abariyo ntitubahagarara kuko ntiturangana nabo, ariko nkatwe tuzojayo tuzogenda dufise ubumenyi yuko ivyo dukorera mu nama nshingamateka atari banga ku Barundi, ahubwo dukorera Abarundi, kandi tugomba kubikora mu bwizigirwa n'ubwitonzi, tuzi neza yuko abadutumyeyo ejo bazobitubaza. Murakoze cyane banyakubahwa bashitsi b'iteka mwese muri rusangi bashoboye gushika hano hantu. Umunsi twari turindiranye igishika cinshi, ariko kandi n'umunsi wabaye ibanga kuri benshi, cyo bituma abaje numva no bashimira kuko twabivuze mu mwanya muto kandi twabateguje. Ariko ndabona abakora mu buzi butandukanye bari hano aya masaha bariko barakora ibintu byinshi, ivyo sino bifata nk'ibisanzwe. Nico bituma rero iri jambo rya nyuma ngomba kubabwira ahanini rihagaze mu kubashimira, kububaha no kubabwira yuko ivy'igihugu nta muntu umwe ashaka kuvyikorera ngo bikunde. Ivy'igihugu ni igikorwa rusangi Abarundi bose duhurirako. Rero kuba mwaje, nari gutambagira rero mutaza yo kuba mwaje nishimwe ridasanzwe. Hanyuma kandi ni n'ubutumwa yuko hari ikintu mwiteze muri kino gikorwa dutanguje uno munsi. Rero agomba kubatumirira kubandanya no gushigikira. Turafise ibyo dukeneye, ibikorwa biri hano mura twateguye, ni ku izina ry'umuryango na biro de campagne abo turi kumwe twatanguranye igikorwa tujana kandidatire, mugabo nituri benshi cyane kugira ngo bidufashe kuzoshika mu Rugombo, mu Cibitoki, tuzunguruke ya Bujumbura yagutse. Turakeneye inguvu z'umuntu wese muri kino gihugu. Rero turahamagariye Abarundi mwese, turahamagariye inshuti n'abagenzi, abari hafi n'abari kure. N'ijuru hari Imana, turayizeye ko byinshi kuko n'ubu nibwo turi hano tuko turakora tubikesha Imana yo gusa, ariko kandi Imana ibashoboze ibakoreremo, ikorere ku batari hano, abazumva buno butumwa bukabashikira. Aba independent nta mabije tuba dufise yo gukora kampanye. Aba independent nta banywanyi tuba dufise batanga ama contribution nk'uko bikorwa mu bindi bice by'ubuzima canke mu banyapolitike mu migambwe. Aba independent usanga nigeze kumva témoignage y'umugenzi yavuze ati gihageze amatora mu vy'umukuru w'igihugu nafashe inzu ndayishira ku Camunara, yadandaje inzu kugira aronke amafaranga yo gukora kampanye. Uyo ni ntaha yambwiye, n'ibindi vyinshi usanga duhura nazo aba independent. Rero iki gihugu turakeneye ko gihinduka, kandi inguvu z'umuntu wese zirafise ico zofasha. Rero nshimire cyane abo muri biro de campagne, hari abashoboye kuzana ico bashoboye, hari abashoboye kwikora irya nino kugira ngo bashigikire kibe igikorwa ca mbere. Iki ca mbere twagomba kubereka yuko hageze tugeze, bitubatware ahantu muza gukubitwa n'izuba kwibarabara ku musenyi canke ahantu munsi y'igiti mu munyagirwe, ariko twabazanye kuri Meridien. Aha hantu muhagaze naho mwicaye niho hicaye babatama bose tuzi, bariho n'abatakiriho bagiye batwara kino gihugu. Rero aha mwicaye muri kahise, ariko kandi tugomba kwiyumvira na kazoza, tugaterera muterera amatora. Murazi ko na leta y'urutereza twayiterera, natwe turabateje tujya kubivuga, ariko kandi kabure habura urwango uzodutore, sivyo none? Kabure habura urwango uzodushigikire, kabure habura urwango muze mutuvuge neza, mutuvugire ku batatuzi, bamenye yuko hariho abandi bakandida, hariho ibindi vyiyumviro, iyindi migambi mishasha ishobora guteza imbere kino gihugu. Rero ushobora kutabishobora ugasanga uratuvugiye ku wundi muntu abishoboye agakora ivyo tukoze, kandi tukubaka kino gihugu mu buryo buteye igomwe kandi mu buryo dushobora gushikanaho twifuza ko kigera gishika. Rero ndabashimiye, tuzokenera aba volontaire, nimamuzi abajene bari hano, abantu bakishoboye kwirukanga mu misozi,
sinzokora kampanye mu mujyi gusa ngenda n'imiduga naho ibitoro bikenewe muri kino gihe, ariko turagomba kuzoshika ahantu ruguru tukagenda n'amaguru, turakenera badufasha guterura imiceri, tuzoshira abantu bagowe ruguru ahatagira pame idashira nk'ivyo kubafasha. Ivyo vyose bizokorwa n'amaboko yacu n'inkomezi zacu, kandi abemereye ko bizoba biryoshe. Abazobana natwe bakadushigikira bakaduherekeza, n'ukuri izoba ari intango y'umubatizo mushasha wo gukorera igihugu mu bundi buryo bwo kwitanga no kucitangira. Rero nongeye gusubira kuvuga nti ivy'amatora, ivyo gutwara igihugu, ivyo kuba umushinga amateka si igikorwa c'umuntu umwe kandi si igikorwa c'umutwe umwe. Turanasaba n'ivyiyumviro vyanyu. Uno munsi turateguye conference de presse, amakosa mwadutoye ko mwatubonye ko naho nyene tugeza, muraza muduhanure mudufashe gushika kure nifuza ko twoshika. Nuko rero turabashimiye, turashimira abantu bose baje uno munsi, abavyeyi bacu bari hano, abavyeyi bandi batandukanye batuvyara mu bundi buryo bari hano, abo tungana, nukuri mwese mu vyubahiro vyanyu nta kindi twoshobora kuvuga uretse kubashimira. Mwakoze kuba mwaje muri conference de presse, hanyuma kandi n'ejo twabatumira, twizeye yuko tuzobabona. Murakoze cyane. murakoze kuri ayo mashi nubwo atarakwiye yandi mashi kandi